Ndabaramukije mwese abandi ndabahaye mwiriwe nshuti banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho hano kwimbonesha kure yacu ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva ni amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru twatoje mu buryo bwimbitse ndetse tukigerera ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo tukababwiriza biri kuvugwa nyene ku rubuga rw'intambara. Murabizi neza ko ariyo ntambara imwe rukumbi iri hano mu buseruko bwa Afurika yacu babwiriza nyene biri kuvugwa mu ntambara guhuza umutwe twaje inyeshyamba wa babwiriza nyine biri kuvuga ku rubuga rw'intambara intambara guhuza umutwe twaje ibigwanisho M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC. Ntabwo ari byo gusa nyine babwiriza nyine kuvuga amakumi natandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu mfo za politiki cyangwa se mu birari by'ubutegetsi. Babwiriza n'ibiri kuvuga mu bihugu by'ababanyi, babwiriza ibiri kuva mu gihugu cy'u Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Uganda ndetse n'ahandi hirya hino muri Afurika na cyane nkabwiriza ibiri kuva mu bihugu byo mu makungu ya kure cyane mu bihugu by'ibiyaga binini. Reka nakengurukire wajije gufyonda sabone ariko mera ko ndasabona aho tureza gufyonda sabone ko mukasi kwa jambo kumukanditseho sabone ugafyonda ko amara gufyonda sabone kandi ukwiye kudusangiza n'ibitekerezo kugira ngo tujye turabasha kubana gatanu kuri gatanu. Ukingo ngurura mukuna gutegura yagiye kwibanda ndakuguriza ibiriko biravugwa Cibitoke nyene murabizi neza ko ari mwe mu ntara zigize igihugu cyacu cy'u Burundi nawe bikuba kwamaze kwibasigwa cyane abantu bariko barapfa abandi bakanyuruzwa mu buryo butaziguye neza. Hari nk'inkuru idushikire kuvuga ko uwunguruza abantu kwikinga yishwe i Buganda ubwo ngaho naho nyene ni muri Cibitoke. Umwe mu bunguruza abantu kwikinga aca amafaranga yurushwe kuri uyu wa kabiri hafi isaha 2 z'agatondo muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abamwishe baciye bamwiba amafaranga ibihumbi amajana 2 yarafise. Ababanyi n'umuryango basaba ko abakoze ubwo bwicanyi bahagarikwa bagashengerezwa imbere y'ubutabera. Umwe mu bakekwa yarahagaritswe n'imbonerakure yaremeye ko ari mu bishe uwo muntu nawe aca aricwa n'abanyagihugu bamukubitiye kumwica. Mu ntwaro bacungwa ko igipolisi kirondera abandi binyegeje ngo gukorera nyene Cibitoke murumva ko abantu bariko barapfa cyane mu buryo butazwi. Ntabwo ari byo ngibyo gusa nyine biri kuba Cibitoke nakubwira ko narode muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo abarundi benshi bariko barafa. Inanone kandi imyuzurira ikiyaga Tanganyika yahungabanije ibikorwa byo ku mupaka ya Burundi na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Kurube rwa Kavimvira amazi ikiyaga Tanganyika adahengeshanya kuduga yahungabanyije ibikorwa ibarabara rihuza abarundi na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo uciye ikavimvira ntirigihita bivuye ku mazi ikiyaga Tanganyika n'uruzi Nyangara yaduze akabuza uruja n'uruja. Amakuru nyene ya Burundi TV twaguteguriye cyane ugomba kwiyumviriza hano uyagejerwaho nanje Bunyoni umugenzi. Amakuru yacu nyene tanga tugutegurira kuguritse bikorwa nyene abarundi benshi bamaze guhitanwa hano mu mugi wa Goma aho nabo biri kuva kuba bari gukorerwa ihonyabwoko. Mugihe kandi nyene abandi nabo biganjemo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda abandi nyene dore ko ikinyarwanda cyabo cyangwa se ururimi rwabo rujya gusa ururimi rw'abanyarwanda ndetse biriko biravugwa ko nabo bariko baricwa na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Bibiri kuba mu gihe M23 nayo ikomeje kukaza umurego ifata ibice bigiye bitandukanye vya hano muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse ibingibi bikaba ari byo biri gutuma bamwe mu barundi babasha kwicwa abandi bagahunga ariko bikanga abandi bagapfira mu mabarabara abandi nabo bakabura iyo baja inzara ikabica. Umva ko bikomeye cyane. Ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo saa 3 cyangwa se nimugoroba ariko nacatu mudafata iminota batarenze 10 cyangwa 15 gusa kwimvire byinshi amatwi yawe atigeze yumva. Idorido y'amakuru ni mukanya kuri mukoranje ariko urumviza ndi Bunyoni umugenzi wawe kaze.
kaze mu dodo y'amakuru mbere ko nkubwiriza vyinshi reka mbanze nkubwire ko Cibitoke bunguruza abantu w'ikinga yishwe i Buganda. Bamwe mu bunguruza abantu w'ikinga aca amafaranga y'urushwe kuri uyu wa kabiri hafi isaha 2 z'igitondo muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke uraruka bushira uburegero bw'u Burundi. Abamwishe baciye bamwiba amafaranga 200,000 yari afise. Ababanyi n'umuryango basaba ko abakoze ubwo bwicanyi bahagarikwa bagahengesherezwa imbere y'ubutabera. Umwe mu bikiye ko yarahagaritswe n'imbonerakure yemeye ko ari mu bishe uwo muntu nawe aca aricwa n'abanyagihugu bamukubitiye kumwica. Mu ntwaro bacunga mu gipolisi kikirondera abandi binyegeje. Ikiziga c'uwo aca amafaranga yunguruje abantu kw'ikinga catowe n'abarimyi mu gitondo c'uyu kabiri biboneka ko yoba yanigiwe kw'ibarabara rya gatanu mu mutumba Kaburanwa komine Bugenda intara ya Cibitoke. Abarimyi baciye banyaruka gutabaza intwaro z'inzego z'umutekano. Umukuru w'uwo mutumba aremeza ko amakuru akamenyesha ko uwo yishwe yunguruza ibidandazwa kw'ikinga. Fidele Ntikarahera yongeraho ko uwo yicishijwe imbugita yakoreshejwe mu kumuca umutwe inyuma yo guhura n'abantu babiri mw'ibarabara. Abakoze ubwo bwicanyi baciye bamwiba amafaranga 200,000 vy'amarundi inyuma yo kumwica baca barahunga. Kubw'amakuru ava muri iyo komine umwe muri abo bicanyi yaremwe n'imbonerakure. Abarwanyi b'umuhari urwaruka wa CNDD-FDD zamufashe arembejwe n'inkoni. Uwo mugabo yanavuye yemera ivyo yakoze agatomora ko bari babiri mu gihe bakora ubwo bubisha banagabura ivyo 200,000 basahuye uwishwe. Abanyagihugu baciye bakubita banatera amabuye uwo muntu gushika arapfa. Abayibonye bemeza ko imbere y'ubwo bwicanyi iyo nkozi y'ikibi yishwe yari yabonetse ari kumwe n'abandi bantu bari kumwe n'uwunguruza abantu kw'ipikipiki umwanya muto imbere yo gukora ubwo bwicanyi. Ku ruhande rwayo Inyamiramabi yemeza ko ibandanya amatohoza. Hagati aho abo mu muryango abavyeyi bo wishwe basaba igipolisi kunyarutsa amatohoza kugira ngo abakoze iryo bara bashirwe imbere y'ubutungane maze bahanwe hakurikijwe amategeko. Intwaro muri komine ihamagarira abanyagihugu kudasubira kwihanira. Nguko rero nyene murumva ko umwe yishe nawe agakubitwa paka apfuye hano mu ntara ya Cibitoke. Murumva ko ari akarorero gusa ni mu gihe kandi nanone hano mu gihugu c'u Burundi ku mupaka uhana imbibi na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo imyuzurire y'ikiyaga cya Tanganyika yahungabanije ibikorwa vyo ku mupaka. Kuri urubibe rwa Kavimvira amazi y'ikiyaga Tanganyika adahengeshanya kuduga yahungabanije ibikorwa. Ibarabara rihuza Uburundi na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo uciye ikavimvira n'irigihita bivuye ku mazi y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Yangara yaduza akawuza uruja n'uruza. Abakoresha ibarabara rihuza Uburundi na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo baridoga. Muri abo harimwo Furaha Josephine umunyamabanga yiga muri kaminuza Espoir d'Afrique Bujumbura. Kuva kw'ihuriro rya Kavimvira gushika ku rubibe ndahonda ndiba amafaranga 1,000 c'amanyekongo kwitike, ariko ubu ndiha 5,000 aho si n'imodoka iyo ariyo yose ni jipe canke ikamyo zishobora kujabuka canke ubwato ku mafaranga 3,000 niko amenyesha. Kubw'amatsiko yacu amamodokari yo mu bwoko bwa tagisi yahora akora hagati Bujumbura na Uvira yarahagaritse kuko amazi yaduze cane kuri yo. Amamodokari yacu ararengererwa ayandi agapfa. Ntibishoboka ko
ko tubandanya dukora niko bivugwa na Amani umudereva w'iyo tagisi. Ivyo bituma haba umwiheburo ku mpande zose z'urubibe kubahora bakoresha iryo barabara ryahora rikoreshwa cane. Ni vyinshi cane nyene biriko birabera ino iwacu, dore ko nyene vyabaye akarorero gusa kandi hano Cibitoke abaroberi b'u Rwanda FRN barateye ubwoba abanyagihugu bogereye ikibira. Harahize indwi zibiri abanyagihugu bo mu mutumba yegereye ikibira Gafumberi na Rutorero zone Futahana komine ya Cibitoke n'Amabayi intara ya Cibitoke bivuga ko bafise ubwoba bw'abagwanyi b'abanyarwanda FRN bakubita ibifungurwa mu banyagihugu kandi ku nguvu. Basaba ko hagwiza abasirikare kugira ngo duhukane abo banywanyi banahagarike abantu bakorana nabo. Kuri ivyo intwaro muri komine inemeza ko ayo makuru, ikamenyesha ko yatanguye gukorana n'inzego z'umutekano. Ujeje ibikorwa vya gisirikare mu makomine ya Mabayi na Bukinanyana arahumuriza. Amakuru mugezwa hano kuri Burundi News TV. Abanyagihugu baba ku nkengera z'ishyamba cimeza rya Kibira bo ku mitumba ya Gafumbegeti na Rutorezo zone Butahana bavuga ko barara ntibuca baratinya ibitero vy'abanywanyi b'u Rwanda bagomba bakwize imyaka ishika 10 bari muri iryo shamba cimeza. Kubw'amakuru yaho nyene haraheze indwi zibiri uwo murwi uvuga Kinyarwanda wegeranya vyanka vyankunda ibifungurwa mu banyagihugu. Rimwe mu masoko y'umutekano yemeza ko zimwe mu ntwazangabo z'igisirikare ca leta y'u Burundi FDN hama baroswa amafaranga n'abo bagwanye kugira ngo babaronse ibifungurwa. Ubukene bw'ibifungurwa buguma bwiyongera ku ruhande rwabo bagwanyi ko gutinya ko bicwa n'inzara bariko baja kubirondera mu mihana ku nguvu. Niko kumwe mu banyagihugu bo mu mutumba Gafumbegeti atabaza. Yaranamaze guhunga n'umuryango wiwe yerekeza muri komine Buganda iri mu kiyaga Cimbo. Uwundi munyagihugu n'uwo mutumba Rutorero nawe nyene ari mu bwoko yemeza ko atagishoboye gutanga ibifungurwa kuri uwo murwi witwaje ibigwanisho cane kwihanganira ukwibonekeza kwawo kuko ashobora gutera umutekano muke ku mbibe hagati y'ivyo bihugu bibiri u Rwanda n'u Burundi. Kubw'amakuru ava aho nyene uruja n'uruza rw'abo baroberi rwiriyongereye kubera imishikirano iri hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Kubw'amakuru ava aho nyene uruja n'uruza rw'abo baroberi rwariyongereye kubera imishamirano hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ayo makuru nyene yemeza ko hari uruja n'uruza rw'iyomirwa hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo bashigikiwe na zimwe mu ndongozi nkuru z'abasivile n'abasirikare b'u Burundi begereye umugambi uri ku butegetsi w'abaroberi bagwanya ubutegetsi bwa Kigali. Boba bafise umugambi wo kugira ibitero ku bumanuko bushira uburengero bw'u Rwanda bari muri Kibira aho bacumbitse. Bivugwa bamwe mu masoko ya gisirikare c'u Burundi. Abanyagihugu baribaza impamvu indongozi z'abasivili n'abasirikare batanga insiguro ku mvo kubagwanyi baguma bibonekeza muri ico gice kandi bonyene bagaca bategeka ko botuza abo bagwanyi bagahungabanya umutekano mu bihugu bitekerereje. Musitanteri wa komine Mabayi aremeza ko azi ayo makuru kandi ko ategura guhura n'indongozi mu gisirikare zikorera muri iyo shamba ku ntumbero yo guheza ico kibazo cane izamurera. Asaba abanyagihugu
kurushiriza kuba maso mu gukorana n'inzego zijejwe kwivuna umwasi n'umutekano mu ntumbero yo gutanga amakuru mu bijanye n'aho abo bagwanyi b'u Rwanda bari hagati mu kibira. Tumubajije ico kibazo, urongoye ibikorwa vya gisirikare mu makomine y'Amabayi na Bukinanyana amenyesha ko ibikorwa vyo gukizura mu kibira vyongerejwemwo yira aheza mu ntumbero yo komora uwo murwi witwaje ibigwanisho. Yahamagariye abanyagihugu ko kuri iyo mutumba irabwa n'ico kibazo kuvavanura n'abo bantu bitwaje ibigwanisho b'Abanyarwanda. Banywanyi bacu muri kutwumviriza, reka tube dusubikiye aha gusa mwese mumbize ndabasaba gufyonda sabone ari nako mukomeza kudusangiza n'ibitekerezo. Ndabakunda cyane, bakagira Imana n'amahera kuri mukoronje muri ko murumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao.